Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu arino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya biba bigezeko biba biriko biragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi aho tugaruka ku makuru aba ariko aravugwa cane mu birabana politike ndetse n'umutekano. Muri ano makuru turaza kubabwira inkuru nyinshi ziriko ziravugwa ngo Ndayishimiye ariko arahenda abarundi ngo abarundi mwese nimwikangure. Umukuru w'igihugu avuga ko amaze imyaka 6 ariko ariga ingene abarimyi boronka ifumbire, ingene igihugu coronka igitoro, ingene amafaranga y'agaciro yasubira kuboneka mu Burundi, ingene amabarabara yasanurwa, ingene Burundi bwatera imbere. Ariko nanone kuri imyaka 6 yavuze yuko amaze ariga mu gihe abandi ba perezida boho mu myaka 6 baba bamaze gukora ibintu bikomeye cane. Bamwe mu basendede FDD baribwira yuko ivyo Neva ariko aravuga ari ibintu biteye isoni, ahubwo ko ariko arabona yuko n'abasendede FDD muri kino gihe batamwizigiye. Turaza kubabwira makuru menshi cane ariko arava mu masoko mu nararibonye z'umugambwe sendede FDD bavuga yuko Neva kuri iki gihe babona yuko ataco akimariye igihugu usivye kubandanya kugita mu manka. Muri ano makuru turaza kubabwira akaga gakomeye cane kariko karavugwa ko gashobora gushikira Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu, akaba ari no ko aritegurira kujya mu matora y'umukuru w'igihugu uza muri manda yiwe ya kabiri umwaka wa 2027. Ariko nanone iyi manda Ndayishimiye iramuteye ubwoba bukomeye cane, dore ko yanigennye ngo umugambwe utarakora inama rukokoma canke bamwe mu basendede FDD bataremeza nimba Ndayishimiye koko ariwe azasubira kuba mukandida wa sendede FDD amatora yimirije umwaka wa 2027. Bamwe mu bagenerali ndetse na bamwe mu basendede FDD batatahuye ingene Ndayishimiye yoba yasubiye kwiha icyo kibanza. Muri ano makuru turaza kubabwira inyinyurana riri mu bihangange muri kino gihe bivugwa yuko Ndayishimiye yananiwe kandi ko atakizigiwe na bamwe mu bihangange bavuga yuko yabatobeye igihugu kuri ubu ngubu. Igihugu yasanze uko yasanze cimeze kuri ubu ngubu casubiye inyuma ku rugero ruteye ubwoba. Byose nyine turagenda turabigarukako. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ko umurwi CNDH nawo nyine woba usigaye ukorana n'iperereza mu kunyuruza abantu. Turaza kubabwira amakuru ateye ubwoba ariko aragarukwa ko muri kino gihe abarundi ndetse n'abandi batandukanye bavuga yuko mu gihe himirije amatora hakunze kubaho ibintu bidasanzwe, harimo kunyuruzwa abanyagihugu bakaburwa irengero, bamwe ndetse bagatorwa ari ibiziga nk'uko nyine hagize iminsi hibonekeza ibiziga bitorwa mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abanyuruzwa boho babandanya kuba umurengera muri kino gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe icuka ca politike ndetse n'icuka c'intambara kibandanije gututumba. Byose tugira ngo tubigarukeko muri ino nkuru twabiguteguriye. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe wakoresha kano karyo gafyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi usuba mu bambere bashikirwa navyo. Ndasubiriye kubahereza kaze mwese rero muri ino sango ry'amakuru twaguteguriye kuri iri genekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Umurwi CNDH nawo woba usigaye ukorana n'iperereza mu kunyuruza abantu. Ako niko kabazo twibaza mu masoko yacu. Hari n'akandi kabazo abarundi benshi bamaze igihe bibaza kagira gati mbega uwo murwi CNDH udashaka guharanira agateka k'umukozi wawo Shadia yabuzwe irengero ubwo azohava guharanira agateka k'abarundi bose.
Ninde azi irengero rya Shadia Mukaremera? Shadia Mukaremera tubibutse yuko ni umukenyezi w'imyaka 47 yavuka mu ntara ya Buhumuza, ni muri komine Gashoho, Mutumba, Burambira. Shadia yoba mu gisagara ca Bujumbura mu Nyakabiga, akaba yaramaze imyaka 14 ari umukozi w'umurwi wigenga mu Burundi ujejwe agateka kazina muntu. Mu kazi kiwe ka misi yose Shadia Mukaremera yari umukozi muto muri CNIDH kuko yarajejwe isuku. Izina rya Shadia Mukaremera ryatanguye kuzunguruka ku mbuga hwaniro kw'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, bivugwa ko abaryango biwe nyine bari batanguye kugira ubwoba kuko bamuheruka mu gitondo co kw'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 agiye ku kazi. Imuhira bararindiriye ko atahuka barahebura, kumbure ntibari bamenye ko atari yashitse no ku kazi. Umuntu yiketswe ko yoba azi irengero rya Shadia Mukaremera ni umukenyezi Chantal Bakamiza. Uyu Chantal asanzwe ari umutegetsi wo hejuru mu nzego za CNIDH kuko niwe nyine munyamabanga mukuru w'uyu murwi. Biranavugwa ko Chantal Bakamiza yari akadasohoka na Shadia Mukaremera kuko Bakamiza niwe yari yarahagarikiye Mukaremera mu bugeni. Birazwi ko amatohoza ku bantu bishwe canke babuzwe irengero atangura kurondera abantu boba bari kumwe canke baravuganye n'uwishe canke wabuze irengero. Iyo Chantal Bakamiza niwe vyagaragaye ko yavuganye kuri telefoni na Shadia ubwa nyuma mu gitondo ca kare co kuwa 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Bivugwa ko rero Chantal yoba yariko abaza Shadia aho aherereye kugira ngo amwunguruze. Igitangaje ariko nuko naho yashaka kumwunguruza, iyo Chantal ngo ntiyariko yerekeza ku biro vya CNIDH ahubwo yariko yerekeza kuri Prince Regent Charles. Ikindi catangaje nuko Chantal ageze ku kazi atigeze abaza igituma Shadia atatonze ku kazi. Aha niho benshi bahera mu gukeka ko Chantal afise amakuru akwiye kw'irengero rya Shadia, na rirya abaryango ba Shadia bavuga ko atahora amwunguruza. Hirya y'ejo hari ku munsi wa kane Shadia azaba ari ku munsi wa kane. Hirya y'ejo Shadia Mukabakamiza azaba arumanije amezi 4 abiwe badahawe umuco ku vyashikiye uwabo. Umuryango wa Shadia Mukaremera umuheruka atonze ku kazi mu gatondo ko kuwa 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Shadia ntiyahavuye ashika ku kazi, bisigura ko ivyago vyamushikiriye vyamusanze mu nzira ariko araja ku kazi. Umurwi CNIDH ujejwe agateka kazina muntu usaba n'utigeze werekana ishaka rikwiye ryo gutohoza kw'irengero rya Shadia Mukaremera. Nivyo CNIDH yaragerageje gukora, vyoba ari ibikorwa vyo kumwikurayo canke ibikorwa vyo kwikurako iyo dosiye. Bikekwa ko Shadia yoba yarazize. Haravugwa cane ko yoba yiketswe ko yagumanye ubucuti na Sixte Vinyinimuraba yahoze arongoye CNIDH. Vinyinimuraba yahunze igihugu mu mwaka uheze ahungira mu Busuwise. Shadia yiketswe ko avugana na Vinyinimuraba asigaye afatwa nk'umwansi w'igihugu. Coba
carakwegeye Shadia ngo yoba ari amafoto yerekanye agaragaza Vinye Nimuraba ariko akora imyiyerekano iyo ari mu buhungiro. Mu ndwi iheze abakomiseri 6 ba CNIDH barakoze amatora kugira ngo hafatwe ingingo ku rugendo rw'akazi byari bitegekanijwe ko Chantal ajamwo mu Busuwise. Abakomiseri 2 gusa nibo batoye bemeza ko Chantal yoja muri urwo rugendo, mu gihe 4 bavyanse kuko babona ko ashobora no guca atoroka mu gihe biboneka ko ari we azi ukuri kw'irengero rya Shadia Mukaremera. Naho urugendo rwiwe rutemejwe ngo Chantal yoba yahavuye arujamwo aherekeze umukozi wa CNDH Musenyeri Blaise Nyababo. None umurwi nk'uyu mubona hari ico umariye igihugu c'u Burundi? Ubwo umurwi CNIDH ntusigaye ukorana n'iperereza mu kunyuruza abarundi? Ari hamwe vyoba ari vyo uku si ukugoka. Mbega Musenyeri Blaise Nyababo arongoye umurwi wigenga ujejwe w'agateka kazina muntu nta ruhara ashobora kuba afise mw'inyuruzwa rya Shadia yakorera muri uwo murwi asanzwe arongoye? Ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba muri kino gihe, ariko haravugwa amakuru menshi cane ajanye n'ukungene ngo CNDD-FDD canke CNIDH yoba iriko irakorana na bamwe mu bakozi ba CNDD-FDD bajejwe iperereza. Muri kino gihe abarundi benshi bariko barafatwa mu mihingo itandukanye y'igihugu, bamwe bakicwa bagatorwa ari ibiziga, abandi bakaba buzuye mu busho bw'iperereza kuko amakuru aturuka mu masoko yacu abandanya abivuga. Mu yandi makuru, Ndayishimiye ntiyakagombye kuba abandanya guhenda abarundi nk'uko amakuru adushikira abandanya abivuga, kubw'amasoko mu nararibonye za CNDD-FDD ndetse no mu bindi bisata bitandukanye birimwo abakomeye bavuga yuko Ndayishimiye kuri ubu ngubu asa n'uwahemukiye igihugu kuko yanse kurekura ubutegetsi mu gihe vyagaragaye yuko vyamunaniye gutwara igihugu c'u Burundi. Ikangure yarabeshe umukuru w'igihugu avuga ko amaze imyaka 6 ariko agira ingene abarimyi baronka ifumbire, ingene igihugu coronka igitoro, ariko bikaba vyaramutaye kuba amazi. Hari igihe azavuga yuko hari abananiza ingingo ziwe, haragiye afatwa n'ingingo zikomeye cane harimwo gupfunga uwahoze ari umushikiranganji we wa mbere, ndetse haranahiga buhongo abo bose bivugwa yuko bahoze bakorana, ndetse n'andi makuru menshi yagiye avuga yuko yashatse kubogoza bamwe mu bajenerali bakomeye cane harimwo n'utwaye ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse agirana n'amashara akomeye cane na Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo byose akaba yari yagiye arabikora avuga yuko bashobora kuba bari muri bamwe bashaka kunaniza ingingo ze muri kino gihe. Nangwa ngo CNDD-FDD umugambwe ni umugambwe w'abahutu, abagihendwa n'abanyepolitike Muragabe. CNDD-FDD ikiri mu ishamba yigisha ko intego nyamukuru y'umuhari ari ukugwanya akarenganyo abatutsi bariko bakorera abahutu. Urugamba rw'umuheto rwahavuye rurangizwa n'ibiganiro vyahuje inyeshamba na leta ya Buyoya inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara ndetse no gusangira ubutegetsi. Mugambwe CNDD-FDD wahora mu ishamba niwo watahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2005,
aya matora ashimwa n'impande zose aho bivugwa ko atatunenge twayaranze naho umuzo wa CNDD-FDD waboneka nk'inyishu abarundi bari barindiriye hageze muri 2010 biboneka ko abarundi batakiwushaka na gato. Ibi byarababaje cane abategetsi bungukira amaronko menshi cane muri CNDD-FDD. Haciye hafatwa ingingo yo kuburabuza abanyepolitike bose batavuga rumwe na leta muri 2010. Hari abahutu n'abatutsi n'ubu bataragundura ko CNDD-FDD atari umugambi w'abahutu. Umunyepolitike acigisha akarangamutima gashingiye ku mazuru ubu muri 2026 yarasizwe n'amajambere. Gukwiragiza inyigisho z'ubwoko biri mu mayeri CNDD-FDD yamikoresha iyo hari ibibazo bitagira inyishu mu gihugu. Muri 2010 abategetsi bo muri CNDD-FDD barababaye cane babonye abarundi bamaze kubahararuka ku rugero byaboneka ko batashobora gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo muri kwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2010. Haciye hafatwa ingingo gushasha zo guhasha uwo wese byaboneka ko abarundi bohava bizera amatora ahava aba mu gisa n'ikinywabu n'ayandi matora yose amaze gukurikira yoba ari yo muri 2015 yo 2020. CNDD-FDD yagumye ikora mu kinywabi kubera babona neza ko abaye ku mugaragaro ataco bohanoba. Eka nayo mu mwaka wa 2027 ibimenyetso byaramaze kwerekana ko nayo nyine ata vyinshi abarundi bayitegamwo. No mu gihe ibi bimenyetso bigaragara yuko aya matora ariko aratuma abategetsi bakuru bariko baranyenyurana muri kino gihe bibaza ingene Ndayishimiye ngo yoba agiye gusubira kurongora ikindi kiringo no mu gihe ca mbere atacyo yigeze afasha abarundi. Nyuma y'amatora ya 2010 hafashwe ingingo zikomeye zo kwica atakinya abahutu bayoboka FNL ya Gatongwasa. Iryo sekeza ryataziriwe safisha no kuvuga gukubura icirwa umu FNL mu Burundi. Muri ico gihe abahutu bayoboka CNDD-FDD babwirwa ko umwansi wa CNDD-FDD ari umututsi. Imbonerakure zikanura zatanguye gutahura ko ivyo zigishwa atari ukuri ahubwo abo CNDD-FDD yita abansi itabahora ikibi bakora ahubwo ibahora ko bohava bayitwaraho ikura ibibondo. Abanywanyi ba CNDD-FDD bafise ubwenge bakwiye gusesengura basanga inyigisho bahabwa nyine n'abategetsi ziracuritse. Babwirwa ko umwansi w'igihugu ari umututsi ariko bakabona abanywanyi ba FNL nibo bariko baricwa ku bwinshi atakinya. Igihe kinini cane cabo banywanyi ba Gatongwasa bari abahutu, ni ukuvuga ko nyine igice kinini bari abahutu nk'uko amasoko yacu abandanya abivuga. Ndibutse yuko nyine imbonerakure zatanguye kubazanya ziti none ko abategetsi batubesha ko ikibazo Burundi bufise ari ubwoko, ni kuki badutuma kwica aba FNL kandi dusangiye ubwoko. Imbonerakure zibona kure zatahuye ko abatutsi Abatutsi zibwira ko ari uruhendo. Imbonerakure zaciye zitahura ko bwa bundi zabeshwe ahubwo abategetsi bo muri CNDD-FDD bishakira gukuramwo uwo hava abangamira abo begeranya
begeranya ivyo barundarunda. Imbonerakure icizere ko umwansi w'igihugu ari umunywanyi wa Rwasa hamwe n'umututsi ni izisanzwe zifise agatima k'ubugizi bwa nabi n'ubundi. Izo nyigisho n'ubu zirabandanya ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Umugambwe CNDD FDD urafise imbonerakure zikorera ku mbuga hwaniro zifise akazi ko kwerekana ko umututsi atari we, zifite akazi ko kwerekana ko umututsi ari we mwansi w'igihugu. Ubuho baraye bateye intambwe mu gushinga iradiyo Rondera FM izohora ifasha gushikana kure izo nyigisho zivangura. Ibi vyose Ndayishimiye ariko abikora kugira ngo ashire umwijima mu mitwe y'abahutu bamwe bamwe mu kubumvisha ko ibibuze mu gihugu ari bisanzwe ahubwo igikuru ari uko umututsi yokwigizwa kure kubera ari inkorabara. Ariko ushima izo nyigisho ariko uruhendo umunyepolitike Ndayishimiye asonera akongera agatinya si umututsi. Ivyo akora vyose biraboneka ko abarundi bamaze guca ubwenge kuko ubu b'abahutu Ndayishimiye yihomeka ko ntibakimushaka kandi ntibanakimukunda. Kira noneho no muri 2020 bari banse kumutora. N'ikimenyamenya mu matora yo mu mwaka uheze bari barahiye kwitabira iyandikwa ry'amatora. Inyigisho zifatiye ku bwoko zashaje n'uwo bayita ko atavuga rumwe na CNDD FDD ariko akaba afise ingengabitekerezo ishingiye ku bwoko. Tuzomwiyamiriza nk'umuyoboke wa CNDD FDD. Imbonerakure mu kiboshwe n'amacandarya ya Ndayishimiye ikangure yarababeshe umukuru w'igihugu avuga ko amaze imyaka 6 ariko agiri ingene abarimyi baronka ifumbire, ingene igihugu cogura igitoro, ingene igihugu cosanura amabarabara, ingene amafaranga y'agaciro yasubira kukabona. Iyo ntaho azoshikana Burundi mu myaka 6 nimba atarageze no kuri kimwe. Nta cyerekezo afise, nico gituma inzira basigaranye ariyo gucanishamwo abarundi gusa kuko nyine CNDD FDD yabaye icanishamwo ry'abarundi. Umwanya ntago dukundiye ariko mu kandi kanya turiko turabategurira izindi nkuru zitandukanye ziba ziriko ziravugwa irya nino. Bibe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.